Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Abahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'indwi. Abantu bose ntibumva kumwe ku bijyanye no kugarukana impore mu minsi ya vuba inyuma yo gutera igikumwe ku masezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo. Ikigo cy'ubuvuzi kinini kigikora muri Gaza kiracari mu kaga inyuma y'iminsi ingabo za Israel zitangura ibikorwa vya gisirikare hafi y'itongo ry'abapfuye bifatanye. Mu mujyi wa Rubavu mu Rwanda hamaze iminsi habera ihayanishwa ry'imico kama ryitiriwe Kivu Beach Festival. Bimeze gute? Kwimuriye u Rwanda no ku kiyaga cya Kivu, kwimura u Rwanda rwango harimo igicumbi cy'umuco nyarwanda, hari inzu gakondo kubatse byatwibutse abanyarwanda, urubyiruko, abanyamahanga badusura, abakerarugendo, mugaragaza byinshi cyane bijyanye n'amateka abantu bakwiye kwibuka. Tubafitiye n'ikiganiro c'abaza muganga. Aya makuru ahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Idoni David byose ni mukanya Pwidansenge yumva aje kudusomera ayavugwa ku isi. Igisirikare cya Israel kiravuga ko cyatanze amabwiriza mashya ku ngabo zacyo i Gaza nyuma y'ikiswe amasomo yizwe mu gihe cy'iperereza ku basivili biciwe hafi y'ahatangirwa ibiribwa. Umuryango w'abibumbye uravuga ko kuva mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka abanyapalestine bakaba 800 bishwe bari kugerageza kubona imfashanyo. Benshi muri bo biciwe hafi y'ibigo bitangirwamo izo mfashanyo biyobowe n'umuryango wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Gaza Humanitarian Foundation. Igisirikare cyavuze ko cyashyizeho inkuta za senyenge ndetse n'ibyapa zinafungura inzira nshya zijya ku bigo bitangirwamo izo nkunga mu kugabanya icyo Israel yise ubushyamirane n'abaturage. Umuryango wo muri Norvege ushinzwe gutabara impunzi uravuga ko izamuka ry'umubare w'abantu bahunga akarere ka Tawila mu majyaruguru ya Darfur ziri gutera umujyi wo muri Sudani akaga ku buryo bweruye. Norwegian Refugee Council iravuga ko abantu bagera ku 380 bahunze ubwicanyi bukomeye mu nkambi z'impunzi hafi y'umujyi wa Al-Fasher aho icyorezo cy'inzara cyamaze kwemezwa. Benshi muri bo n'abagore, abana cyangwa abantu babana n'ubumuga bahageze bagendera ku maguru. Uyu muryango uravuga ko wamaze kurengerwa n'ibibazo byo gushobora kubakira. Inteko ishinga amategeko y'Ubugereki yemeje umushinga w'itegeko rihagarika kwakira abasaba ubuhungiro baje bo mu bwato bava mu bihugu byo muri Afurika y'Amajyaruguru. Bikurikiza izamuka rikabije ry'abimukira benshi bajya i Crete bava muri Libya. Inkuru ya Dani Abahad muragizwaho na Robert Patrick Misigaro. Leta y'Ubugiriki ivuga ko iri mu bihe bidasanzwe. Abimukira barenga 2,600 baramaze gushika ku izinga rya Crete muri kuno kwezi. Iri tegeko rishasha ryatowe ku bwinshi mu ntango rizomara amezi 3. Muri ico kiringo abazoshika bazoca bafungwa imbere yuko hategurwa kubasubiza iyo bavuye. Leta ivuga ko ivyo bizotanga ubutumwa ku migwi ijabukana bimukira no kubimukira ubwabo bw'uko amahera yabo azopfa ubusa. Ubugiriki nk'uko umushikiranganje wa mbere Kyriakos Mitsotakis yavuze sumuhora ujana iburaya. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu avuga ko iryo tegeko rirenga ku nshingano z'ico gihugu hisunzwe amategeko mpuzamakungu. Igisirikare cya Ukraine kiravuga ko ibitero byacyo by'indege zitagira abadereva drones byagabwe ku Burusiya ejo hashize kuwa 4 nijoro byangije uruganda rukora indege z'intambara zo mu bwoko bwa MiG ndetse n'urundi ruganda rukora ibisasu ntezwa kure bya misile. Amashusho avuga ko ari ayibi bitero byagabwe hafi ya Moscow arerekana ahantu hamwe haturika ahakorerwa misile Itula mu majyepfo y'umurwa mukuru. Ingano y'ibyo bitero byangije ariko ntisobanutse. Abategetsi mu Burusiya ntacyo barabivugaho. Muri Ukraine ho abategetsi muri Odessa bari kuvuga ko abantu 7 bakomerekeye mu gitero cy'Uburusiya cyagabwe ku manywa muri uwo mujyi. Ana makuru ya BBC.
abagenzi bagera ku 9 bari bari mu mabisi abiri muri Pakistan biciwe mu ntara ya Balochistan. Amakuru aravuga ko gushakishwa kw'abantu kuri gukora nyuma y'ibivugwa ko bamwe mu bahohotewe bashimuswe bakaba bagifashwe bugwate. Umutwe wa Baloch Liberation Army ufatwa na Pakistan n'Ubwongereza nk'umutwe w'iterabwoba wigambye icyo gitero. Inkuru ya Azadeh Moshiri uri Islamabad mu ijwi rya Mark niyo nkuru. Imodoka zibiri zari zerekeje mu ntara ya Punjab zibukije ubwicanyi mu mazi imyaka 20 bugaje intara ya Balochistan. Igipolisi kivuga ko imigwi y'abantu bitwaje ibigwanisho bugaye barabara ku rubibe rw'uturere twa Rohilai na Zobe zitegeka bamwe mu ngenzi kururuka zibanje gusuzuma ibibaranga. Bahavuye bemerera izo modoka za bisi kubandanya urugendo. Balochistan ni ahantu harangwa n'imigwi myinshi irondera ukwiyonkora ikagiza leta yo ku rwego rw'igihugu kwihatacamira ku matungo kama y'iyo ntara. Mu kwezi kwa kane umugwi Baloch Liberation Army wakoze ikindi gitero cahitanye abantu igihe wafata bugwate gari ya moshi yarimo abantu amajana b'ingenzi wica abasivile basanzwe mbere n'abasirikare. Imibare mishya irerekana ko abimukira batumye abaturage bo mu bihugu by'ubumwe bw'Uburayi bazamuka ku rwego rutaraboneka mu mwaka ushize. Ikinyuranyo cy'abinjiye n'abasohoka bizwi nka net migration mu cyongereza cyari hejuru kuruta abanyaburayi kavukire, bituma umubare w'abaturage bo muri EU uzamuka kurenga abaturage miliyoni 454. Ni ku nshuro ya kane yikurikiranya abimukira bafasha kugabanya icyuho kigabanuka ry'abaturage kavukire, ibintu byerekana ibibazo bishingiye ku miturire muri EU kubera abaturage bashaje n'igwa ry'imbyaro bitera ibura ry'abakozi bahagije n'izamuka ry'ingengo y'imari yo gufasha abatagira akazi. Nina urakoze President Nsengiyumva kuri aya makuru. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Ikigo cy'ubuvuzi kinini kigikora muri Gaza kiracari mu kaga inyuma y'iminsi ingabo za Israel zitanguye ibikorwa vya gisirikare hafi y'itongo ry'abapfuye bifatanye. Abakozi b'ico kigo n'abagwaye baremvye cyane baracariyo mu gihe abafisi ibikomere vyoroheje bimuriwe mu bitaro bito bito biri hafi aho. Ni inkuru ya Emile Nader mwumva mw'ijwi rya Jacques Niyitegeka. Abakozi bo kwa muganga bo mu bitaro byitwa Nasser baravuga ko ibice binyuranye byabyo birimo n'icyumba cyagenewe abana bavutse igihe kitageze bitagikora kubera ko ibimashini bitanga umuriro w'amashanyarazi byabuze mazutu nyuma y'iminsi myinshi bikoreshwa n'ingabo ziri hafi yabyo. Abandi bavuga ko drone za Israel zirasa kugira ngo zotse igitutu abari muri ibyo bitaro no kugira ngo abari mu nkambi y'abavuye mu byabo iri hafi aho ngaho bayabangira ingata bagende. Kuri wa gatanu nyuma ya saa sita abahegereye bavuze ko babonye ingabo za Israel ziva mu irimbi riri hafi aho zikagenda, ku buryo ubu ngubu abakozi bo kwa muganga barimo kureba niba bashobora kongera kwakira abarwayi. BBC iracyagerageza kumenya icyo igisirikare cya Israel kibivugaho. Cyari giherutse gutegeka abaturage guhunga bakava mu duce twegereye ibyo bitaro, ariko ntabwo kigeze gitegeka ku mugaragaro ko abari muri ibyo bitaro babivamo. Hagati aho abantu 10 basabaga imfashanyo biravuga ko biciwe hafi ya Rafa n'amasasu y'ingabo za Israel. Umuryango w'abagiraneza Gaza Humanitarian Foundation ufasha abari mu kaga muri iyo ntara ufite ikigo kimwe gusa gitanga imfashanyo y'ibiribwa ku baturage miliyoni 2 zituye. Tubandanyirize mu karere k'ibiyaga binini. Amasezerano y'amahoro aherutse gutegwa kw'igikumu hagati ya Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yari afise intumbero yo gutuma habaho ivyizigiro bishasha byo guhagarika intambara mu buseruko bwa Kongo, ariko abantu bose ntibavyumva kumwe kubijanye no kugarukana amahoro mu minsi ya vuba. Imyaka 20 y'intambara yarahitanye abantu amamiliyoni, imigwi yitwaje ibigwanisho yihagiye ububasha mu turere dukungaye ku mabuye y'agaciro. Ubu leta zunze ubumwe za Amerika zahagarariye amasezerano y'amahoro zivuga ko nazo nyene zishaka imigabane muri ayo mabuye y'agaciro. Mumenyesha makuru wa BBC Paul Njie yararonse urusha rudasanzwe rwo gushika ku birombe vya Rubaya biri mu buseruko bwa Kongo, aho ubucukuzi bwa coltan n'ubundi butare ushobora kuba ari bwo Amerika ishaka cyane. Ni inkuru ya Paul Njie mwumva mw'ijwi rya Yvette Kabatesi.
ari kuri moto ikora tagisi. Umunyamakuru wa BBC yagendaga mu misozi yuzuye amabuye agana ku kirombe cy'amabuye y'agaciro ka Rubaya. Nyuma y'urugendo rurerure bageze kuri icyo kirombe giherereye mu misozi myiza ya Masisi, atangazwa n'ibyo yari ari kubona. Ni ahantu hanini cyane hari ibibaya, imisozi n'imigezi. Kugira ngo umunyamakuru abashe kugenda yifashishije akabando, naho ubundi yari kudandabirana. Abacukura amabuye y'agaciro nka Peter Oziase nibyo bakesha imibereho yabo. Kwimba amabuye y'agaciro byaramfashije cyane mu by'ukuri. Njya kurondera umugore byatumye ndonka inkwano. Nivyo bintunze. Buri munsi abantu ibihumbi bashira ubuzima bwabo mu kaga bacukura coltan yifashishwa gukora ibikoresho by'ikoranabuhanga. Peter azi neza akaga gashobora kuba imbere cyane mu mwijima w'ibirombe. Kama tuko kule kwa shimu joto. Iyo turimwo imbere mu birombwe usanga ubushuhe buri hejuru cyane. Iyo burengeje ibipimo bisanzwe turekurira umwuka ukanye imbere mu kirombwe kugira tubashe kubandanya dukora. Uravye ikibazo gikomeye ngaha kiba ari ugushika ku mabuye y'agaciro n'ubushuhe bukabije. Kuna kwasa ya kifukutu. Uwo ni Masad Bouros, umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ushinzwe Afrika, wavugiraga mu biro bya Perezida ku itariki 27 z'ukwezi gushize kwa gatandatu mu muhango wo gushira umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ku birometero ibihumbi n'ibihumbi ahaherereye ibirombe bya mine, aho abayobozi ba Kongo n'u Rwanda bashinjana hagati yabo gukongeza ikibazo gihitana ubuzima bw'abantu kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Ubu bashize umukono ku masezerano y'amahoro bikorerwa mu biro bya Perezida wa Amerika mu kwezi kwa gatandatu. Thank you very much, everybody. Ku ruhande rwe, Perezida Donald Trump muri aya masezerano yo kunga ibyo bihugu we yifuza ko Amerika ibona ku mabuye y'agaciro yo muri Kongo. Ariko abasesenguzi b'abanyekongo nka Akram Tumusifu utuye Goma asanga hakiri byinshi byo gukora, birimo umwe mu mitwe yitwaje intwari ikomeye wa M23. Amasezerano yashyizweho umukono hagati y'u Rwanda na Kongo afite inyungu y'amahoro kuri ibyo bihugu byombi, ariko ari kure cyane yo gukemura ibibazo by'imbere. Kugira ngo amahoro agaruke, ibiganiro hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa M23 bigomba kubaho kandi bikagira umusaruro. Kuri ubu ibirombe bya Rubaya biri mu maboko ya M23 ni hamwe mu hakungahaye coltan nyinshi ku isi. Patrice Musafiri uyobora ibyo birombe bya Rubaya afite ubutumwa butomoye burebana n'uwabahashaka. Umushoramari w'umunyamahanga uwo ari we wese ashobora kuza hano, apfa gusa kugira uruhare mu iterambere ry'abaturage bacu no kongera umushahara wa buri munsi w'abacukura amabuye y'agaciro. Ntituzi nimba kuzana inganda bizazamura cyangwa bizagabanya imirimo, cyangwa nimba bazubaka amashuri, ibitaro n'imihanda. Ikirenze ibyo, nimba ubukungu bwacu buzazamuka, icyo gihe nta kibazo twatubifiteho. Ibyo Patrice asaba bisa n'iby'abatuye mu mujyi wa Rubaya ukungahaye ku mabuye y'agaciro babayeho mu bukene bukabije, nyamara bafite ubutunzi bwinshi bw'ayo mabuye y'agaciro. Kuri ubu benshi ntibazi niba ubuzima bwabo buzagirwaho ingaruka n'ayo masezerano agamije kugarura amahoro, ariko bishoboka cyane ko yazana no gushidikanya kwinshi. Iyo yari inkuru ya Ponjiye mwariko mwumva mw'ijwi rya Yvette Kabatesi. Ubu ni 11:43. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tugume mu karere mu mujyi wa Rubavu mu Rwanda ariko harabera iserukiramuco canke hanishwa mu Kirundi yiswe Kivu Beach Festival. Iri serukiramuco rigamije guteza imbere ubukerarugendo bushingiye ku muco, rizamurika ibijyanye n'imirire y'abanyarwanda uko inzu zabo zabaga zubatse, ibi n'ibindi. Iri serukiramuco rizamara iminsi 40, rizenguruka uduce twose dukora ku kiyaga ca Kivu, buri kose kamurika umwihariko wako. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
ku musenyi w'ikiyaga cya Kivu mu mujyi wa Rubavu aho abiganjemo urubyiruko banyuranamo harimo abakina imikino y'intoki abigaragura mu mucanga ndetse n'aberekeza ahari amato matoya akoreshwa mu mikino. Yves Yakaremye ni umuyobozi w'ikigo Yirunga cyateguye iri serukiramuco yambwiye icyo rigamije. Twimuriye u Rwanda no ku kiyaga cya Kivu, kwimura u Rwanda rwango harimo igicumbi cy'u Rwanda cy'umuco nyarwanda, hari inzu gakondo twubatse kugira twibutse abanyarwanda, urubyiruko, abanyamahanga badusura, abakerarugendo uko umuco nyarwanda byari bimeze, uko inzu zari zubatswe, ko batekaga mu buryo bwa kinyarwanda, ariko n'icya kinyarwanda cya gakondo, hari ukunywera amata mu rwuho n'ibindi bikoresho bya gakondo bya kera, hari uburyo cy'umwami bamwimikaga ayo mata tukuyagaragaza no mu byo tumurika. Turi kugaragaza byinshi cyane bijyanye n'amateka abantu bakwiye kwibuka no kumenya, cyane ko umuntu akwiye kumenya amateka yaranze igihugu cyacu kugira ngo atazibagirana, abantu bari bayibuka. Mu bimurikwa harimo ibigize umuco nyarwanda ku buryo budasanzwe. Ndabona umwotsi kuri uyu mucanga, mbajije Yves ukuntu batinyutse gucana ku musenyi aho abantu baruhukira, ati ibi nabyo ni kimwe mu bigize ibyo tumurika, naho bamurikira bimwe mu bigize amafunguro ya kinyarwanda. Hano rero botsamo ibigori, botsamo ibijumba, botsamo ibirayi ndetse n'amateke. Nuvuga ngo muri iyi minsi tumaze hano abantu bose binjiraga hano babaga bishaka yaryaga ibyo bya kinyarwanda byokeje. Twasangiye indyo ya kinyarwanda, ni ibintu biryoshye cyane. Iyo urebye usanga abantu bakwiye gukomeza kongera kwibuka amateka. Ibyo utazi amateka yaranze igihugu cye ntago amenya hari kuva n'ahari kujya. Inzu ya kinyarwanda ni kimwe mu biteye amatsiko bimurikwa. Uwayezu Modeste, umukozi w'ikigo cy'ubukerarugendo Global Line Safaris, niwe ushinzwe gusobanurira abantu imiterere y'inzu ya kinyarwanda mu bihe byo hambere. Iyo twageraga ku muryango cyangwa se ku muryango wayo twahasangaga intebe, ku mwami twayitaga inteko. Iyo umwami yibamburaga yarazaga agateka kuri ya ntebe yabaga iri hariya ku marembo. Turaza kuhabona icumu, habaga hari icumu. Buriya umugabo aba ari umurinzi w'urugo kandi niwe ushinzwe kurinda ubusugire bw'umuryango. Iyo yabaga yicaye cyangwa se ku mwami atetse ari gusoma kuri ya ntango, yabaga yiteguye ko icyakataka cyose gishaka guhungabanya. Iri serukiramuco rigomba kumara iminsi 40 ariko rikazayimara rigenda rizenguruka. Nyuma ya Rubavu ritegerejwe mu duce twose tugize icyitwa umukandara w'ikivu cyangwa Kivu Belt. Utwo ni Rusizi, Nyamasheke, Karongi, Rutsiro n'iyi Rubavu, twose tukaba duhuriye ku kuba dukora ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu cyaryitiriwe. Iyo yari inkuru ya Jean-Claude Mwambutsa. Tugume mu karere tufatiye amakuru y'u Burundi ako tuyafatiye i Buraya. Kuva mu ntango y'umwaka w'2024 hari abarundi bijukiye kuja mu bihugu vya Buraya baciye muri Belarusi ihana urubibe n'Uburusiya. Naho ari inzira yijukiwe n'abatari bake kubera ico gihugu kiri kw'irembo ry'ubumwe bwa Buraya, abahaciye bavuga ko ari inzira igoye. Mugenzi wacu Are Majesté Barenga yaganiriye n'umwe muri bake bashitse mu gihugu c'Uburusiya baciye muri iyo nzira. Ni inkuru tubasubiriramo. Umubiri wuzuye inguma, ibisigarira by'inkoni, ubuvyimba umubiri wose nivyo biranga Axel w'imyaka 29 aheruka gushika mu gihugu c'Ubirigi aciye mu gihugu ca Bielorusi. Uwo musore twasanze i Buruseli ku mugwa mukuru w'Ubirigi, co kimwe n'abandi bakaba batanga ibitagenda kugira baronke ishure mu gihugu ca Bielorusi gifatanye n'Uburusiya kiri kw'irembo ry'ibihugu vya Polonye na Letoni bisanzwe biri ku mugabane wa Buraya. N'inzira abenshi bijukiye muri no minsi, cyane cyane abakiri bato babona ko ariyo bashikana ku mugabane wa Buraya. Jewe navuye i Bujumbura itariki 11 z'ukwezi kw'indwi umwaka uheze, ndarondera ishuri mu gihugu ca Belarus. Ndagira Imana barimpa byantaye amafaranga ibihumbi 7 by'amadolari. Ayo mafaranga ndatanga ndashika mu gihugu ca Belarus. Niyo nashafate inzira gana mu ishamba ndagenda. Je nashaka igihugu c'Ubirigi kuko nico gihugu mwumva yuko coba kizi Uburundi gusumba ibindi bihugu byose. Yemeza ko ari inzira igoye nk'iy'umusaraba. Twatanga uburyo donc abapaseri kuva ngaho taxi gushika aho hantu, gushika mw'iryo ishamba kubandanya ukagenda gushaka kuri frontiere. Abapaseri mwe bari hangana. Pasere kuva Belarus gushika aho hantu mw'ishamba yari $200. Yari ishamba rya Belarus rigana kuri frontiere ya Polonye. Ishamba urumva uvuze ishamba umva n'ishamba, turinjira ishamba turagenda umunsi iryo joro gutwirirako, turaryama turabandanya
dushitse frontiere urabona kure Pologne, aho rero kenshi niho abasirikare ba Belarus wasanga bagira amapatrouille, na cyane cyane ni mbere no kuvuga yuko bafasha abamigra kwinjira muri Schengen, nta mahera badusaba, mbere baranadukamira akaduha n'ibyo kurya n'amatelefone yo gukoresha. Nibo nyene batwinjiza mu ico gihugu, bakugurura ama grillage, batwinjiza bwa mbere fatwa muri Pologne n'abasirikare ba Pologne, badusubiza inyuma kandi aho hose ugifatwa urumva yuko umanza guhanwa, ukubitwa bakakwereka yuko winjiye ilegal muri ico gihugu, ugakubitwa neza nyine bakaguhosha vraiment. Kubera gushwiragizwa n'ubuzima bubi mu mashamba ari hagati ya Belarus n'ibihugu vya Pologne na Lettonie biri ku irembo ry'ubumwe bwa Buraya, benshi bemera kwita kuri songoye mu kwinjira ku nguvu, ari naho bahura n'uruva gusenya. Urinze uja ku mupaka barakwirukako ufashwe kwisanga uri mu gasho. Nshize mu gihugu cya Pologne nafunzwe amezi 6, twara mu masantre ferme tumarayo amezi 6 dufunzwe. Kumva umusirikare agufashe yakubita, ugasanga yazanye ibintu by'ibibaho ivyuma, hari mbere bazana n'ibintu by'amabato electrique birimo umuyaga nkuba, ukamererwa nabi. Je kubganje nukuri n'umwansi wawe ntavyo mwifuriza kuja muri ivyo bintu. Agasho bazita close camp, na gasho kaba ntufise access yo kuja hanze. Baduha amasaha 2 yo kwiconnect ya internet ku munsi wose. Ubuzima bwo gufunga namwe murawuzi, n'ubuzima traumatisme, umuntu abamerewe nabi, n'umuntu atabona ukuntu ejo bizogenda, ari mu gihugu cy'abanyamahanga, ico kirimi cyawo ntacuzi, kandi nta na chance nigeze ndonka kugira ngo basi mburane n'ingorane. Ahantu narindi nanifungiwe, hari umuhungu bari kumwe n'uwundi mugenzi we yapfuye, yatwawe n'uruzi arapfa, barahamba. Hariho gukubitwa gutebwo, bakabana bakaburizwa igufa katagitabara. Axel n'abagenzi be bobo bahavuye batezurirwa kubera baronse umushingwamanza, babona gufata inzira igana mu gihugu c'Ububirigi, aho bamaze ayandi mezi 4 bahaza n'amaguru. Naho bigaragara ko amagara yabo atifashe neza, yemeza ko bobo baronse bakwe kuko ari abo bazananye baburiwe irengero mashamba ari hagati y'igihugu ca Belarus na Pologne. Abandi bagipfunzwe muri ivyo bihugu i Buruseli mu Bubirigi. Alain Majesté Barenga. Ubu naho duha umwanya Yvette Kabatesi mu kiganiro c'abaza muganga. Mwiriweho neza. Kanseri y'ibihaha ni imwe muri za kanseri zikunze kwihuta gukomera cyane kurusha izindi. Ese ubu burwayi ahanini bukunze guterwa no kunywa itabi ryinshi, bwaba buvurwa? Mu gice cya kabiri kuri indwara turacyari kumwe na muganga Jean Pierre Sibomana mu bitaro by'Umwami Faisal. Stade ya mbere yewe ndetse n'iya kabiri mu gutangira ko na amastade atandukanye, akenshi iyo bakubaze uba ufite amahirwe yo kubaho 90% kugeza ku myaka 5. Nubango yakira rero. Ariko iyo uje kuri stade nk'iya kane, ngira ngo mu mwaka umwe gusa ababa bakiriho ntibarenga 10. Nubango rwose uko uyiboneka utinze nako gukira ari nkaho bidashoboka. Ubundi imiti ubwo hari kubaga nibyo bibanza ku muntu bayibonye hakiri kare. Kindi gishoboka no kumushiririza ni radiotherapy, ndumva twabita kubishiririza hari. Indi hari imiti nayo batanga bashaka kugutera mu munsi yo bita chemotherapy, niyo miti batanga mu kuvura kanseri. Dr. hari inama se mwagira abantu kubijyanye n'ubu burwayi bwa ko bajya bisuzumisha hakiri kare babona bafite ibimenyetso bidasanzwe bijyanye n'ubuhumekero, bityo umuntu akamenya niba ashobora kuba afite kanseri. Wowe wagize risk ugasanga wowe izo ngaruka warazigize kunywa itabi, wabanye n'umuntu unywa itabi ugatangira kugira ibimenyetso cyangwa se ukaburengeje imyaka 50, ni byiza yuko ugana amavuriro akavuga ati wenda reka ndebe yuko nta kanseri nawe ufite. Bayibona hakiri kare bakuvurwa kira. Noneho ngarutse rero ku kibazo n'imyuka mibi, niba uri umudamu ukabuteka ukamaze iminsi imyaka ingaho ucana mu ibi bihugu byacu, iyo ngibyo ni umwuka mubi uhumeka, nabo ubwabyo byaba risk cyane cyane mu bihugu byacu, ntako bijyanye n'imibereho ya muntu. Nk'abo se mubagiriye inama ko atareka guteka? Yego, nkeka ko kurinda ikirere nabo ko ari gahunda y'umuntu ku giti cye, ariko na gahunda ya leta nabo ko twese bitureba.
ari niyo mpamvu wenda harimo kugenda bazana gucanisha gaze cyangwa se gucanisha amashanyarazi kuko ngira ngo birimo kugenda bizamuka na buri muntu ku giti cye yagombye kubitekerezaho bya bintu byo guhumekera imyuka rwose y'imyotsi ntabwo ari byiza aho ngaho niho twavuga ngo umuntu ku giti cye wagombye kwirinda ariko na leta nayo harimo gahunda ngira ngo zihari zitari na nkeya zirimo gufasha abantu kugira ngo babe babasha nabo kugenda gucana inkwi bajye mu gucana za gaze cyangwa se n'amashanyarazi numva ari nk'ibyo ngibyo wenda agapfukamunwa kafasha muri icyo gihe ku wenda ku muntu udafite ubushobozi wenda bwo kugura nk'iyo gaze biragoye ndakeka ko agapfukamunwa katatangira imyotsi ndakeka bidashoboka kuko buriya agapfukamunwa kariya tugura ku isoko n'undi iyo uhumetse uba kurimo guhumeka koko iyo myanda uhumetse nk'ibintu binuka urabyumva n'ubundi so ku buryo kuvuga ngo ngiye mu gikoni wambaye agapfukamunwa ntabwo ari we nabwira abantu ko ari ko bakwirinda kuko hariho udupfukamunwa twarabigenewe two kurinda tuvuge nk'abantu bakora mu nganda abantu bakora ibyo bakora byose biguhumekeramo hari udupfukamunwa twemewe dushobora kurinda ibyuka bibi birashoboka ko ukambaye ngira ngo wenda hari icyo byagabanya ariko ni escape ni nk'aho ntacyo rwose ntabwo niba ko udupfukamunwa dusanzwe ariko twakwiye kurindira umuntu mu rugo rwe hari ibivugwa hanze aha ngo abantu barwaye covid wenda ikabarembya ngo byatumye umubare w'abarwari kanseri y'ibihaha yiyongera nka muganga uvura izi ndwara wabivugaho iki ni iki gitera kanseri inflammation ese covid yabarateye abantu kugira inflammation z'ibihaha yego ariko se inflammation bisaba igihe kinini kugira ngo kanseri itangire navuga ko covid oya ntabwo ijyanye n'amakanseri kuri ubu ngubu ariko se mu myaka izaza wenda birashoboka ibyo ntabwo nabihakana ariko sinanabyemeza kuko bizafata igihe kinini nyine ariko nyako kuko bavuwe neza nemeza ko bitavuga ngo kuba warwaye covid hari aho bihuriye na kanseri ntaho bihuriye rwose ntabwo ari byo muganga Jean Pierre Sibomana wadusobanuriraga ku burwayi bwa kanseri y'ibihaha ni naha rero dusoreje twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikiganiro ugasanduka amabaruwa 2790 email ni bazamuganga@gmail.com muramuke neza ubona hari umwanya w'ikiganiro cy'inkino mushikirizwa na Yves Bucyana imikino kuri BBC gahuza miryango mwiriho neza mwese abakunzi ba BBC mu mikino mpere mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore imikino iri kubera mu gihugu cya Maroc kuri ubu hari gukinwa umukino hagati ya Ghana na Mali wo mu itsinda rya gatatu riyobowe na Afurika y'Epfo ikipe yabo yitwa Banyana iyi kipe iraza guhura na Tanzania ku isaha ya 3 z'ijoro muri iri tsinda Mali ni ya kabiri ifite amanota 3 naho Ghana na Tanzania nta nota zifite Nigeria yarayitsinze Botswana 1-0 naho Algeria inganya na Tunisia 1-0 mu mupira w'amaguru isi yose itegereje umukino wa nyuma final w'igikombe cy'isi cy'amakipe Paris Saint-Germain ubu niyo kipe igezweho izahura na Chelsea ku cyumweru Paris Saint-Germain kuwa gatatu mu mukino wa 1/2 kirangiza yashebeje Real Madrid iyinyagiye ibitego 4-0 ni mu gihe Chelsea yo yabonye itike ya 1/2 itsinze Fluminense yo muri Brazil ibitego 2-0 Paris Saint-Germain ihabwa amahirwe menshi yo kwegukana iki gikombe cy'isi muri iyi mikino yashoboye kwigizayo amakipe y'ibihangange inayasebeje mu kuyakubita ibitego byinshi yateye Atletico Madrid ibitego 4-0 Paris Saint-Germain y'abakinnyi 8 kandi yatsinze Bayern Dominique ibitego 2-0 inatsinda nyine Real Madrid 4-0 no kuvuga igiteranyo cyose kuri ayo makipe atatu ibitego 10 ku mwuka mu makuru y'igura n'igurisha ikipe ya Arsenal iri hafi kwemeranya na Chelsea gusinyisha umukinnyi rutahizamu uca ku mpande Noni Madueke kuri miliyoni zisaga 50 z'amapaundi uyu mwongereza yamaze kwemeranya na Arsenal ibirebana n'amasezerano ye bwite Madueke w'imyaka 23 kuri ubu ari mu ikipe ya Chelsea mu gikombe cy'isi cy'amakipe yakiriye Chelsea inshuro 92 kuva yava mu ikipe PSV Eindhoven yo mu Buholandi mu kwezi kwa mbere 2023
mbere yo kubasezera ndabibutse ko ibiganiro vya BBC gahuza miryango bibandanya no mu minsi y'impera y'indwi. Ku munsi w'ejo muzokumva ikiganiro c'imvo n'imvano aho Senkeri Sarasieri yahoze ari umwe mu bahoze bacungira umutekano wa Perezida Habyarimana yemeye kuza gusubiza ibibazo by'abatwandikiye ku kiganiro cy'irandwa ry'indege yarimwo Perezida Habyarimana. Amakuru no musagarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda mu buhinga bw'ijuma twafashijwe na Vlot. Mwakoze kubana natwe mugire weekend nziza mwese.